Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure, ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi w'Imana w'igenekerezo ry'icumi n'icenda z'ukwezi kw'icumi na rimwe, umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu, utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Igihe cose hazoba hataratunganywa amatora meza mu Burundi, umuhari Red Tabara ngo ntuzohagarika kurwanira ubwo burenganzira buha ijambo umurundi wese ngo yitorere abamurongora. Nk'uko biri mu rwandiko rwateweko umukono n'umuvugizi w'abarwanyi b'umuhari Red Tabara Patrick Nahimana rwashizwe ahabona kuri uyu wa cumi na gatatu Munyonyo bibiri na mirongo ibiri na gatatu, batangura bibutsa ko uwo muhari udashobora kureka ngo abarwanyi bawo bishikane biciye mu mugambi DDR. Aho uwo muhari uhagaze ubwa mbere ni ku kumvikana ku bintu vyotuma haba itunganywa ry'amatora ashingiye kuri demokarasi, ata misunikano, ahurikiyemwo bose kandi abera ku mugaragaro. Ivyo bikaba vyarashikirijwe n'uwo muhari mw'itangazo ryo kuwa mirongo ibiri n'indwi Gitugutu bibiri na mirongo ibiri na gatatu, mu gihe hari haraye handitswe ku rubuga rwa Twitter rw'ibiro bikuru vy'umukuru w'igihugu ko umukuru w'igihugu yiteguriye kwakira abarwanyi ba Red Tabara mu mugambi DDR. Kuwa mirongo ibiri n'icenda Munyonyo bibiri na mirongo ibiri na kabiri, inyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu ku mahoro n'umutekano mu buseruko bw'igihugu ca Kongo yabereye i Rwanda kuwa mirongo ibiri na gatatu uko kwezi nyene mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri, umuhari Red Tabara waribukije amakungu hamwe n'akarere kw'ingorane Uburundi burimwo hari iza politike zaturutse kw'ihonyangwa ry'amasezerano ya Arusha. Uwo muhari ukaba wibutsa ko werekanye ico gihe kw'inyishu hari ukunagura ayo masezerano muri rusangi, ariko vy'umwihariko igisata co gutunganya amatora ashingiye kuri demokarasi, ku kwidegemvya, ku kudakumira kandi arimwo umuco, ko kandi ishirahamwe mpuzamakungu ONU, iry'ubumwe bwa Afurika, iry'ibiyaga binini hamwe n'akarere bibwiriza leta y'Uburundi kuja mu biganiro vy'ukuri bihurikiyemwo bose mu ntumbero yo gutegura ayo matora. N'imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuwa mirongo ibiri n'indwi Ndamukiza bibiri na mirongo ibiri, umuhari Red Tabara wariyamirije ayo matora kuko wabona ko abenshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bayakumiriwemwo, hama bigatuma umunyagihugu w'umurundi yakwa uburenganzira bwiwe bwo kwitorera uwashaka. Ico kikaba ngo caratumye umuhari Red Tabara umenyesha ko uzobandanya urugamba gushika urubuga rwa politike rwugururiwe abarundi bose ata n'umwe akumiriwe. Aha hose umuhari Red Tabara ukaba wibutsa ko inzira yo gutunganya amatora meza ata misunikano arimwo bose kandi abera ku mugaragaro ariyo yonyene ishobora gukura Uburundi mu kaga burimwo, naho biboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aguma yica amatwi akanga kuyumva. Nayo kuwa mirongo ibiri na rimwe Rusama bibiri na mirongo ibiri na rimwe, umuhari Red Tabara ngo waribukije ko kugira indyane zihere, ivyo gutembagaza ubutegetsi navyo bihagarare, amasezerano ya Arusha ko yari yarategekanije inzira yo gushikira ubutegetsi biciye mu matora hatunganije neza, kandi ngo n'umuhari Red Tabara ntuca kubiri n'ivyo biri muri ayo masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi ku bijanye n'amatora. Umuhari Red Tabara ukaba wibaza impamvu ituma CNDD FDD yanka ko hatunganywa amatora ashingiye kuri demokarasi ata misunikano, ahurikiyemwo bose kandi abera ku mugaragaro, mu gihe yizeye ko ifise abanywanyi benshi nk'uko idasiba kubiririmba. Red Tabara ngo nta kindi isaba atari uguharira vyimbitse hagati y'ubutegetsi bwa CNDD FDD hamwe n'iyindi mirwi yose iserukira abarundi mu ntumbero yo kumvikana ibintu vyotuma haba ukubaha amatora. Ku bwa Red Tabara amasezerano ya Arusha yarategekanije uko hobaho mu Burundi ubutungane bwizewe kandi bwigenga bushobora guhana abagiriwe ivyaha vy'agahomerabunwa. Ubwo butungane ngo ntibwavuzwe kugira bukurikirane abarwanyi b'umuhari Red Tabara nk'uko vyashikirijwe na Varisito Ndayishimiye bicishijwe ku rubuga rwa Twitter. Hari n'ibindi vyibutswa n'uwo muhari muri urwo rwandiko rwashizwe ahabona uwo munsi.
Uwo muhari kandi ukaba wasozereye urwo rwandiko umenyesha ko umuntu wese ashobora kubona kw'ivyo ushikiriza bitomoye ata madidane bitegerezwa kumutera ugereranije n'ivyo gusamaza abantu bishikirizwa na Varisito Ndayishimiye. Nk'uko kandi umuhari Tabara werekana mu buryo butomoye aho uhagaze, ubu ngo hasigaye ko Varisito Ndayishimiye nawe yereka abarundi n'abafasha Uburundi aho ahagaze mu buryo butomoye ku bibazo vya politike bihanze Abarundi. Iyi nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rubuga rwa radiyo Haguruka, ikaba yaranditswe na Don Dodier Mbazumutima. Ngaha akaba ariho nyisoreje. Bonjour tout le monde bapiyoniye dusangiye urugamba hama nashaka ndabaramutse hanyuma tube turaganira gato yego ibijyanye n'uyu mushinga hanyuma ndabafelicita umuntu yamenye uyu mushinga ariko arawufata au sérieux ni ukuvuga vraiment ntiyihenze mu minsi azobona yuko yafashe inzira nziza inzira izotuma ahindura amateka y'ubuzima bwiwe hanyuma n'amateka y'ababanyi n'ahabaye hama j'ai vu des messages abantu bagira des discussions bamwe bavuga ati gisivi ngo ntikunda narabisomye mugabo sinagize commentaire kubera nari mu kazi kenshi mugabo bamwe barazana des arguments barerekana ati baravuga ati gisivi kubera idakunda bimeze uku nuku mugabo icyo nashaka mvuge niki uyu mushinga uriko urawuraba ugashaka kuwusigura ufatiye kwibi by'amakirito monnaie traditionnelle yahahora aho ngaho no kugira kuba utakaye kuko uyu uratandukanye cyane bivanye n'ukuntu wubatswe bivanye n'ibintu bariko barubaka kuri uyu mushinga kubera iyi web3 twese turazi ko ari ikintu gishasha c'est une révolution namwe n'umushinga aravyivugira ko ari la révolution rero kimaze kuba la révolution haba harimo ibintu bishasha bariko barashiramo bitari bimenyewe nico gituma rero kubisigura wibajije kuri des connaissances za kera bye des expériences usanga uriko uratakara bien sûr birashobora kugufasha kumenya ati cryptomone irabaho mugabo ntuce ugira ini comparaison nininya cane ukavyisungako kubera ico nobabwira uyu mushinga ni ikintu gikomeye uravye ivyo bariko barakora amasosiyete ariko yiyunga nawo icyambere namwe n'umushinga aravuze ko ari une révolution afatiye kwa harya amajambo ane yavuze ajya amafraze ane je nguma ndayagaruka ko harya ntiyapfuye kuyavuga urya n'umuntu aciye ubwehe kandi avuga ikintu yabanje kugishishoza kugira amatohoza n'amarecherche uravye ukuntu Le Monde bariko bagira ko ubushakashatsi k'uyu mushinga uravye ibintu vyinshi bavuga ko amapublicité ibimenyeshamakuru ukaraba amaradiyo hariho amaradiyo mwese muhora mubona yuko hariho abantu usanga bariko baramenyesha bavuga ibi bijanye n'ivy'uyu mushinga iyi web3 kubera uriko uratira l'attention ku buryo butigeze bubaho à la communauté n'abantu urumva uriko uragira ibintu vy'impinduka mu bijanye na monde numérique kubera nobabwira mu minsi izoza nta muntu n'umwe azoja kure y'iyi web3 kuko ibintu byose bizoba biri connecte na web3 nobabwira yuko aba bagabo batatu hariho urya wa Facebook n'uyu Elon Musk n'uyu wa Pi aba bagabo batatu muze mubatinya bariko badevelopa bijanye na web3 bari kandi bari encomé bari ensemble ni ukuvuga uyu wa Facebook murazi yuko ariko aragira ibi bijanye na metaverse ni ukuvuga simbona ukuntu nobisigura mu kirundi hanyuma ni web3 ijanye na metaverse ni ukuvuga l'univers en general ibi by'ibirere hanyuma uyu wantuze nawe uyu Elon Musk urazi ariko aradevelopa iyi web3 y'ibijanye na les réseaux sociaux murazi yuko ariwe yaguze na Twitter
hanyuma nikora nawe n'ibijyanye na blockchain, ni umuhinga mu bijyanye na rero ivyo byose que ça soit la metaverse, que ça soit iyi réseaux sociaux, aya ma réseaux sociaux mubona mukoresha za Facebook, za Twitter, zande, izi zose zizoba amaserivisi yose bazokenera, bien sûr c'est payant, c'est pas gratuit, bakeneye kuriha. Rero kugira ngo ivyo bishobore gushoboka, bariko baradevelopa iyi monde numérique, l'économie numérique, bari yirevolutiona, bagira changement y'ibintu vyahahora. Rero bazokenera ini mone bazorihishamwo, iyo rero mone izoba ari iyihe? Ni iyipi? Nta yindi. Hariho ama application za Google, za Amazon, za Apple, zose zamaze kwiyentegra. Oro mumaze kubona Google ni sosiyete ikomeye cane. Iyi Google murazi yuko ibintu vyose ni operateur ntuzenye navigateur ikomeye, kubera uri kugira ama recherche, que ça soit uri kurondera ama application, zirya za place zose ziri communiquer avec Google. Ni ukuvuga ama application yose ari muri web, de tous les applications za Amazon, aya yose agiye kwikonegita muri web3. Rero iyi web3 urabona ko nikora niyo ya blockchain, nikora niyo ariko arayidevelopa au niveau de la monnaie, iyi monnaie numérique. Ari naco gituma babwira ati pi c'est pas une crypto-monnaie isanzwe, c'est la devise. Na Doris yaravyivugize, c'est une devise, izaba ifise prix itaduga canke ngo imanuke, ni ukuvuga izoba iri stable au cours des années. Rero murumva yuko izoba ifise ico yisangije n'izo zindi crypto-monnaie zari zihari. Kandi ico nobabwira, kubera iki benshi baravuga ati kubera iki aya ma échangeur aguma arondera kuri listinga, kandi be n'umushinga baravyase. Ni ukuvuga pi yaba yari ikeneye yuko ija ku isoko ikamera nk'izi zindi crypto-monnaie traditionnelle, ni ukuvuga yarakwije ibisabwa n'amategeko kuva kera, kuko ifise la communauté, ifise abapionnier benshi. Ni ukuvuga le nombre isabwa canke la technologie isabwa kugira ije ku ma échangeur yarahejeje kubikwiza. None kubera iki itajako? Kubera iki itemera kujako? Kubera c'est pas sa mission, siyo ntumbero yayo. Ntumbero yayo nuko iba ini monnaie stable, ini monnaie urumva izoshobora gukoreshwa muri iyi web3, kubera ikorewe kuri web3, iyi tekinoloji ya blockchain ya Nikora. Rero ico nobabwira, aya za Binance, aya ma échangeur yose biki pour continuer kugira ashobore kubaho, arakeneye iyi web3 ya blockchain ya Nikora. Ari naco gituma baguma baristinga Nikora. Murabona ko bayiristinga Nikora akavuga ati no, je ntituriko turakorana, bazoja kugira akamanuze bazoba bibwe, urumva ntiyabemereye. Rero barabona intérêt, ni ukuvuga yuko uwo ari we wese ntazoshobora kubaho sa web3, sa iyi tekinoloji, kuko ibintu byose bizoba biri connecté na pi n'iyi pi. Mumenye yuko pi c'est une monnaie de réserve nationale, c'est une monnaie super souveraine, ni monnaie urumva ibihugu byose que ce soit kugira bazokarikire GDP, ni ukuvuga produit national brut, canke bakarikire bagire reference l'economie y'ibintu, umva nkuko bagira reference ku idolari kugira bashobore kumezira economie y'ikintu runaka canke y'ibihugu runaka, bazogira reference kuri pi, kuko pi izoba iri échangeable ku ma fiat, amahera yose y'ibihugu. Kandi pi uzoyikoresha ico ushaka, uzogura ikintu ata barriere. Rero sinumva abantu benshi baguma bavuga ngo no, tukeneye amahera fiat, kandi bientôt atazoba hari. Ni ukuvuga pi n'ifaranga, ahubwo ni devise rikomeye, bose bazorirondera, rizoba riri recherche, kuko mwe ni kubera mutarabibona, ntimurabimenya. Reka turindire, kuko iyi web3 itubikiye ibintu vyinshi. Hariho ama application, ibintu vyinshi bariko barahindura kuri web3, ibintu vyose tutarabona, tutibaza ko bizobaho. Uzosanga haje ama application menshi atandukanye. Murabona ama application yavutse muri web3 ko ari menshi. Ama application yose mukoresha yose nayo muri web3, no, nayo muri web2. Rero muri web3 naho hazovuka yandi, sans oublier yuko aya ma application yose yo muri web2 agira migration aja muri web3.
mwarumvise yuko lo 19 so 19 yuko amabanki z'institution financiere zizogira transition zija zikikonekita kwirya izo 2022. Ijya izo rero 2022 ntimwibaze ngo ni ibindi. Oh no, izo 20022 ijya izo 20022 hariho benshi baguma babaza ati none izo ni giki normalisation au niveau des finances kugira ngo bakwirikize ibisabwa n'amategeko hanyuma bashobore kuopera au niveau international kugira ikintu gishobore gukora au niveau international nuko kiba gikwije ibisabwa rero iyi pi ni naco gituma mubona bariko bakoresha ya KYC ni ukuvuga izoba ikwije ibisabwa n'amategeko. D'abord abapropriete bazoba ari abantu bazwi, chaque pays bazoba bazwi abafise amapibangano nuku kubera murabona yuko twagize ajya identité ajya KYC. Ça c'est pas pour rien, babigize avec objectif, ni ukuvuga bagomba yuko umupionnier wose canke iri faranga rizoba riri conforme au règlement des pays kandi rishobore coopérer partout dans le monde. Ari naco gituma c'est une révolution bashaka kurondera iri faranga kugira rishobore gukora mw'iyi monde numérique, kuko aya mafaranga yose hari aya makibitomone ntashobora gutorera ibibazo by'iyi nouvelle ère de l'économie ariyo économie numérique, kuko urumva byaratanguye izi cryptomone zaje arivyo bashaka mugabo urabona zarananiwe kubera zirafise amarakine menshi amafaiblesse menshi que ça soit au niveau des transactions n'ibindi. Murabona turavye nka bitcoin transaction irirante en plus de cela abantu bafise bitcoin ntibazwe nta KYC bakoze tusa ivyo byose bituma ata muntu ashobora kuyigirira confiance. En plus de cela ni monnaie iduga ikamanuka, ni kuvuga iyo monnaie biragoye kugira umuntu ashobore kuyizera canke ashobore kuyigira monnaie de référence. None wogira référence ikintu kiguma kivaria de temps en temps koma, urumva nawe uca wumva ko bigoye. Ari naco gituma rero iyi pi no jamais comparer iyi pi n'ayandi makibitomone, sino niwaza kubikora uko uzosanga uri toro. Bien sûr hariho abantu uza kubisigura uko afise uko abisigura n'uko avyumva, me ico nobabwira aho twavugiye umwe wese arafise ukuri uko avyumva, mugabe ico nobabwira ajame iyi pi muyigende ko buke buke kuko iragoye, harimo de parametre nyinshi, harimo ibintu byinshi bigoye kandi no gutahura. Mugabo rero nimurindire muzobitahuzwa ni n'umwanya. Sanzubiriye yuko ijya GCV ishobora kutabayo niyo yaja ku isoko, mushobora kubona igiciro kizoba carenze GCV. Ivyo ndabibabwiye, il faut attendre, umwanya niwe uzobitubwira. Sanzubiriye yuko mwigeze kubona muri au niveau des systèmes ya Cortime bariko bapasa KYC harigeze kwa paresa pi hajya umuntu ari happy imwe kwa paresa $1 million. Mais ivyo reka tubirindire, ce sont des signes cliniques. Mugabo sanzubiriye yuko iyi GCV c'est pour iki kiringo turimo, sino open mainnet ishobora kuzorenga. Kandi ajame nibaza yuko murabona ijya GCV initiateur wayo umuntu yatanguye kuyamamaza ni Doris. Muramuzi Doris, ndibaza ko mumaze kumva amateka yiwe, n'umuntu akomeye, n'umuntu hajya ntiyapfuye kuyivuga wewe. Hajya hariho ibintu bakarikiye kandi babonye na tekinoloji, kandi ujya mu Doris si kuvuga ngo ntazi ibintu bijanye na cryptomone nkuko bamwe bibaza ngo biki n'ibiki. Ujya arabizi cane, arabifitiyemo nawe nyene uburambe, kuko urumva n'umu expert mu bintu vya audit vya finance, arazi les faiblesses des cryptomone, les plus forts y'amakribitomone. Mugabo aya makribitomone ahari nobabwira vraiment afise amafaiblesse menshi, afise amafaiblesse menshi. Rero ilifo yuko mugenda buke buke, uwamenye ukuri akugumane, abandi bose tuzoza turatahura buke kuko turiko turiga, tuze turafashanya. Aho udatahura uzurabaza, kuko uyu mushinga nabonye urimo amaparametre menshi kandi biragoye. Nobasaba vraiment ahubwo mumine vraiment sans cesse, kuko fise amakuru soit muri année prochaine 2024 ivyo kumina ku buntu bishobora guhagarara, soit todominage ikagabanuka ikaja kuri imwe mwabona hamwe kugira uzoronke pi imwe izogutwara imyaka 105. Murumva rero umuntu ariko arafyinata yumviriza ibihuha bijya na biriya, iyi pi ni ikintu
kiri lourd mes chers amis, c'est un projet qui est lourd à jamais, muzobibona kuko ibintu biriko uravye ibintu bariko baragira muri systeme amasosiyete ariko yikonegitako n'amasosiyete akomeye cane ku isi. Uravye amasosiyete amaze gukora gushigikira uyu mushinga, aha hariho ibintu vyinshi mutamenya, hariho ibintu vyinshi biba biriko birakorwa kandi bikorwa mw'ibanga, muzobona bibashikiye muzotangara. Kandi mwibaze yuko mwebwe mubona gusa, tubona tumina tukaraba muri ntuze tudominaje ko musa nk'imeze uku pi harya sirya hariho ibintu vyinshi biriko bikorwa mw'ishereza mw'ibanga, kandi umunsi vyagiye habona muzobona yuko umuntu azoba yafashe minenegwa azobona yuko yihenze, azobona ko yihenze cane. Kandi naho kuvuga ati kuza kurogereta ibintu vyamaze kugusiga si vyiza, nobasaba ilifo profite uyu mwanya, profite uyu mwanya ukihari tugifise muto, kuko 2024 le monde izokwinjira muri web3. Iyi web3 nayo ni iya Nikora, ça sera changement, muzobona habaye impinduka imwe ikomeye tutari bwigere tubona. Bo ikindi nosaba, hariho umulideri nabonye akireya gurupe yiwe y'abantu binjije, nobasaba uwo ari we wese ngaha ashobora kuba bitahukirwa akaba avyumva neza, situ n'ahataba avyumva neza akaba afise des notions ashobora gupartager abandi, il faut ko muza muragira des groupes, umwe wese akavuga ati reka jewe nze ndamanaginga abo ninjije, nze ndabakurikirana, nze ndabafasha. Kuko hariho nk'umuntu aza kubaza ikibazo vraiment ugasanga ni ikibazo nyene nk'ic'umwana wo mu wa mbere, petetse nk'uwo muntu usanga akaba ari mushasha, akaba atarose umuntu yabimusiguriye. Rero nka mwebwe mumaze gutahura, vomiye yuko muza murakurikirana ab'iwanyu mukamera nk'uwo wundi mulideri uko kuntu yagize komisa, vyoza biradufasha guprogresa. Ikindi naco nobabwira, shigikire iyi GCV kuko iyi GCV ishobora no kutabayo ikarenga. Ego iyi ni igiciro gito kiri minimum bashoboye kugira. None kubera iki Doris yaje akayivuga? Erega yayivuze avec raison, ntiyapfuye kuyivuga uko gusa, oya. Gusa tubona tumina ntitumenya valere ya pi. Valere ya pi irarenze cane, kandi igituma irenze cane bivanye n'ivyo iriko irakora la tekinoloji, n'ukuntu iriko irazana impinduka. Sawa sawa, nibaza yuko twogira intege hanyuma tugateranya intege, kuko vraiment tureke gucana intege k'uyu mushinga mes chers amis, yimba dukundana, tugakunda ab'iwacu, tugakunda n'igihugu, tugakunda n'imiryango yacu, tureke gucana intege kuko ubu n'ubutunzi bukomeye Imana yaduhaye, mureke kubwanjanjwako, kuko le fait yuko twagiriwe amahirwe tukamenya uyu mushinga tukawumenya, mes chers amis, iyi ni chance twagize, ntituyipfishe ubusa. Rero twime amatwi abantu baza bacana intege, hanyuma dukore tumine jour et nuit. Sawa murakoze.